uvuye gatatu wamviye mu rugo. Haro n'urugo urabona umenga nyine n'urugo kano gakoni. Ubona isa n'ijya yiwawe. Ubona bise? Urazi amezi nakurese wowe imyaka n'imyaka uri kuraba miganzu kwagusa. Ubiza basi twumvikana. Siko? Urazi ko nubazi kandi umugabo wanje nabwiye ari ngaha arajyanye. Nk'uyo mbe yovyuka akaza gusanga ngaha uwo musiguririye. Ahubwo rero navyuke kuko rero umuntu ibintu vyanje mu mpivyi wanje hamangeye. Ubiriza simutaba ntavyuka si umwana nta ugenda ubonye ahubwo uzoherera amaso bw'umuraba wehera kandi ko tubona. Neza. None Betty, umugabo wawe mwijoro ntimwaganiriye aguha umuco wo ngaha nubene bimeze bino bintu. Aya, nanze ufatire gato. Hama. Mwijoro vuga ngo twaganiriye. Mwijoro narakimubajije ico kibazo cyaravuga yigira. Mu gatondo naho avuye muri dushe agira agende namubajije mbona arasohoza gusa nanjye sinshobora kubitahura umuntu nasize atakirahure na Kenya ashobora kwigurira ubu nkaba mbona afise televiziyo afise ibiki mu bisi nzobona n'amamodoka ariko Betty nawe urantwenza je sinumva ikibazo uko biragutera nawe umugabo wawe yarishe yaragize ikiwe ntibikuraba tekereza urye neza karubuke ko atamisi ibiri yahera mutaraye inzara ariko mbona wagoye hashasha mbere ho urazi mu cyumba ibintu nasanze uko abo mu tugenda basofashe kubipanga ivyo tuzobisubira ko hanyuma Chati amakuru y'imisi none cyane neza no kuri tunashimye wabonye muhira cyane abonye bisawa ndabona umwana yagize neza shaka kuvuga mu munsi kweri asha ijuru n'umutaka asha nirirwa ndarondera umuhungu akubwira na Betty ndamukure mu bitaro yabaye intambara yabonekaho Imana yaramfashije mu mwanya mutonya ndaronka amafaranga yo kugura inzu n'utuntu tugiye two mu nzu nishimye kweri ndabibona kabisa barakora ibwambere bana yabishyuye mwana duhebye cyane kuri byarashitse nyine simpamvu zatuvuyeko ubwo shadi akoze imana iki cyane no kuri murakoze aho ngaha haciye nyine kubwo muri abavandimwe ariko nanako ndagenda murakoze cyane ahubwo byiza reka mbandara muganje sindaguherekeje nta ngorane n'ukuri sawa sawa
amashini urabona ko ibintu bisigaye sawa bazi aho twakirira abantu ubuzima ni ubu nyene naho hari mu nzu uranuka ndi ngombwa ari bitari ngombwa Faranga sinzi nabi hama amahira gute ni sawa urabona ko turi no mu bintu by'urubanza ahubwo Junior yari yafatiye yari yamenye ngaha kunza bakubwira tugusaba urabona ko ari umugenzi wa Junior yego twashaka zo mu pale pale nyene pale niyo twasisemo shaka mengo biragoye mugabo kari umugenzi nopfa kumufasha nta ngorane urabanye n'ibindi bigenzi ibintu ni bukebuke nta ngorane kuri tuzobiraho ikindi sinzi uko muri kari toilette toilette genda nkuko aho muri salo cugata à droite tuyibona sawa ahubwo urazi ikintu niko twari twiyumviye duteba twari twabuze uwo twashira ni hirya y'ejo gusa ntugire ikibazo ibintu byose biratunganye nta ngorane n'ukuri tuzohashika amagenda agiye rero nta ngorane n'ukuri kandi abarenze umutwe y'inzuzi niko bavuga mu kirundi amashini cyari ikintu niyumvisha ikintu cyumvisha kigiki kuva mbyaye sindajya no mu muhana n'umwe ariko ifaranga mwe kujya shari yerekana n'ikibazo shati niba ashobora kuba narakwiye bujya buhutse mvuze ndakubwire shira umuntu wese yaguhaye ishani azabona je ko sunje uburakari uranje urabyihuse kuko nta kamaro ikuru nuko ndi muzima bazi ndakubwire uraza amajoro naraye hanze jewe mpinduka sekibi uhinduka sekibi gute kandi abyihuse birashira amazi muri tenshi oya ni kihe kintu kibi wakoze ariko kweli none ushaka twambe je nakubwiye mana ya ngene basi ushira amazi muri tenshi Igihe ikintu cyari kimbanye si ikindi yewe ubu sindo nk'amahoro ndi nawe nta mahoro ndi sinjya ndateka ariko nateka sinjye nagenda hariya ni wewe ngiye nk'uku ni wewe uwo mwana ufise abandi badafise batabyara n'umwana nyabaki ninde nkeneye kumenya uwo mwana none ndakubaza waje kumbaza cyangwa waje kunsiguza sinaje kugusiguza nta na gato naje kukubaza we naje kukubaza gusa usigurira uwo mwana icyari n'ikintuki wambura ubwo si wowe wagiye kundogesha gura simbyara aguma akurikira wewe gusa mugume munkina nk'uko nyene gusa ni wewe nta wundi ubu ndahaye ndabibona biragaragaye ndahaye ndabibona urahagurutse ahubwo hagurutse unkubite subira uvuge ijambo uburozi ngaha naguhaye ndakubariye wewe n'ubu ndacagusubiriramwo niwe wagiye kundogesha ubu ndahaye ndabibona wa mugore we umviriza uru rugo rwanje si rw'iwawe ni urugo rw'iwawe n'ubundi munsi ni urugo rw'iwawe ehe urabona umuntu yakubitiye mu rugo rwiwe uramaze kumubona uramaze kumubona ubu najenje urubaze gukubita jewe duhigane je nawe ubika imbuto mbika imbere sawa gere tuzohigana tuzoraba ahubwo urabika inzovu
kazi nyiriza ariko buke nzumira iya amigo na mama Dubai. This is how Sister Nibiki. Leo ndio wahejeje. Yaani ndio abyo kwanza ukenda ku mugoroba. Ntusubire no kuba wakunda kwihanira. Ntusubire. None vyapanze no munsi. Bwira habaye iki? Nakubari. Nakubwiye ntusubire. Ariko kweli Imana yari yampaye amahirwe ndatwarinda. Byaye umwana yafuye. Biciye bigutuma kuzubira kuri ya mukobwa kandi. Nye nasubiye he? Nye nasubiye kujya mukobwa cyangwa nasubiye gutwara kuzana umwana wanje? Sina urantuye. Ehera. Nabaninda igiyeyo menga ari mukepera cyayiterera hanze. Nabantu ubona imyaka aho tumaranye bari kumubyara inkamana nkaba batatu. Nuwara naniteze havuze ikiziga. Je ngiye kuzana umwana wanje. Sinogomba ngahaje cyangwa nafise birakunda vyivyo. Oya. Je sinovuranganira pe. Kuzana umwana wanje azaransanga. Ariko shehe. Uko nyene nikumbariye nukuri. Nje nzokihangana gushika ryari. Uko nyene. Gushika ryari rero. akabijya na Polyclinique Excellence do Muyinga. Bantu bi Muyinga no mu micungararo yaho, abarundi n'abanyamahanga. Inyuma y'imyaka 7 ivuriro ryigenga Polyclinique Excellence do Muyinga benshi batazira kuribona neza ritanguye gukora, riherutse kuronka abahinga babinonosoye basuzuma bakongera bakavura abafise ubumuga bwo mu mutwe. Aha twovuga nk'abafise ingwara z'intandara, ugwibagiza, kumeneka umutwe bidahera, ibibazo by'imitsi n'ibindi vyinshi. Abo bahinga rero bakaba bakora iminsi 2 mu ndwi, kuwa 4 no kuwa 5. Sivyo gusa, Centre Polyclinique Excellence do Muyinga ifise n'abahinga mu kugorora abafise ubumuga atamuti ukoreshejwe, ivyo twita kinesiterapi mu rurimi rw'igifaransa. Abo bahinga bakaba bakora iminsi yose. Akabijya rero abantu 10 ba mbere bakazopimwa ku buntu. Tubibutse ko ibi bitaro bisanzwe bifise abahinga mu bisata bitandukanye nka maternité, dentisterie, échographie, petite chirurgie, service ya kirtire muri laboratoire. Twavuga nko gufata ibipimo by'umukoyo, ivy'amashira ava mu gutwi, mu bihimba vy'irondoka n'ahandi. Ibi bikadufasha kumenya umugera utera ingwara n'umuti uyivura atagukekeranya. Turafise kandi na radiographie, médecine interne, urgence, pharmacie, ibitaro n'ibindi vyinshi. Turapima tukongera tukavura abafise ubugwayi bw'amaso. Dukorera Muyinga iruhande y'isoko rikuru ku barabara rya mbere mu Giswahili. Ku bindi bisobanuro twandikire kuri email polyexcellence@gmail.com cyangwa kuri page ya Facebook Polyclinique Excellence do Muyinga. Urashobora kutwakura kuri telefone ngendanwa 69 681 496 cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 79 249 634.
Polyclinique Excellence do Muyinga, ubuvuzi bw'akarorero niwo mwitwarariko wacu.